Uwutizera ntashobora guhimbara Imana. Mugibe ivyitegerezo mu kwizera. Muha abasore n'inkumi buzuye ukwizera. Uraza abasore n'inkumi buzuye ukwizera, bizoborohera kuronka abafasha kuko uzosenga wizeye udahahamuka, wizeye ijambo ry'Imana rivuga. Hanyuma uzoronka umufasha wawe biciye mu nzira nziza, hamwe umuronka bitomoye, ufise intahe, bimeze neza. Mwizere, mugire ukwizera muri mwebwe. Ngo ukwizera no kumenya gose ivyizegwa udakekeranya ngo ntibizoba. Nk'ubu ukizera ngo Imana yavuze yuko umuntu wese izomuha umufasha bakwiranye. No kuvuga uwiwanje arahari kandi dukwiranye. Uzumuze nawe igihe gikwiye kigeze, ukabandanya usenga Imana ikazoguhuza nawe, kandi unamuronse ukavuga ngo ubu niwo mufasha dukwiranye, ukamwakira nk'uwo mukwiranye nyene. Imana idufashe cyane. Kandi burya ni wagira ukwizera, Imana izogushingira intahe n'abantu bagushingira intahe. Kuko Bibiliya iravuga mu Baheburayo ngo icyatumye abakera bashingirwa intahe bari bafise ukwizera. Ni hamwe usomye mu gice cya 11 iyo ntaho ucuyibona ngo ukwizera niko kwatumye Nowa yubaka ubwato, ukwizera niko kwatumye Mose ukunukuno, ukwizera niko kwatumye Aburahamu, niko kwatumye urumva baba bariko barashingirwa intahe. Ukwizera niko kwatumye bashika kuri ibi, niko kwatumye baronka ibi, niko kwatumye bakoreshwa ibi, niko ukwizera ugufise azoshingirwa intahe. Ndizera canke ndanifuza yuko nk'abajene mwoshingirwa intahe kubwo kwizera kubarimwo. Ujya Timoteyo yari yatanguye gushingirwa intahe hakiri kare. Aravuga ngo ndizera kwa kwizera kwari muri nyokuru, kukaba no muri mama wawe, kwari ko kuri no muri wewe, kwari ko kuri no muri wewe. Aha ngaruka ku bana bakurira mu nzu y'Imana, bace ucu usanga batwawe n'idini. Oro bavyawe na nyokuru yari afise ukwizera. Timoteyo inakuru yari afise ukwizera, na nyina yari umukizwa mwiza yuzuye ukwizera. Hanyuma na Timoteyo acaragucakira ukwizera kwaturutse muri nyokuru kuraduga muri nyina gushika no kuri Timoteyo. Haleluya. Ariko kwamuhesheje kugira aho bamwizera arabe umuresponsable, kubera babona ari umusore yuzuye ukwizera. Aramuhanura rero ngo uzobandanye uri icitegererezo mu kwizera. Abizera basha bakoreshwa ibikomeye. Yesu ashimwe. Abantu bizera bakoreshwa ivy'ubuhizi, bakoreshwa ibidasanzwe bagashingirwa intahe.